Hari amajambo udakwiye gusohora mu kanwa kawe uyabwira mama wawe. Aya majambo ngiye kukubwira nuyasohora mu kanwa kawe uzamenye ko uriko urakora amakosa azokugora gukosora, kuko ijambo ni nk'inkota icumita mu mutima. Rero nucumita mu mutima wa mama wawe bizogorana kugira ngo uwukize canke kugira ngo uwusubize mu kibanza, kandi bizorangira wicujije. N'amajambo amwe mu nkumi canke abasore bakoresha ariko ntibamenye aho bakwiriye kugarukira. Buriya icabaye ico arico cose mama wawe aguma ari mama wawe. Uko wokwitwara, ivyo uvuga, ivyo ukora, ivyo arivyo vyose nta kizokuraho ko mama wawe aba ari mama wawe. Ndashaka nkubwire yuko mama wawe atari umugore asanzwe nk'abandi bose, ahubwo mama wawe niwe muntu wenyene ufise w'ukuri, wagukunze urukundo rw'ukuri. Niwe muntu wenyene naho woba washwanye canke hariho igihe mutameraniye neza, ashobora kubona hari ikintu kiriho kizokugira nabi akabona kukwitangira naho vyoba bimeze nabi, hanyuma ivyo mwapfa mukabisubiramwo nyuma. Nta rundi rukundo uzigera ubona uruta urwa mama wawe. Rero hari ibintu ukwiye kwirinda kumubwira. Hari amajambo ngiye kukubwira udakwiye kubwira mama wawe, kandi buri jambo ngiye kukubwira rifise ico risobanura, kandi rifise n'ico ryokwica mu mibano hagati ya mama wawe. Ikaze, kora subscribe canke nimba warayikoze, igikuru uduhe like, turasavye uduhe like. Ijambo rya mbere udakwiye kubwira mama wawe uko vyoba bimeze kose, ntuze umubwire ngo ndakwinginze ndeka jenyene. Iki kintu uze wirinde, kubera ko igihano ca mbere kiba ku muvyeyi ni ukumufata ukamushira kure y'umwana wiwe. Yego mama wawe ashobora kubitahura mwako kanya, ariko umenye yuko uzaba umuteye agahinda, ukamutera n'ivyiyumviro, agatangura kwiyumvira ese je nareze neza canke n'amakosa nyabaki nakoreye umwana wanje kugeza hadashaka kuba iruhande yanje. Rero ijambo nurimubwira uzaba umuteye igikomere mu mutima, azokura canke azorinda asaza acibazaho cane. Wirinde kuvugira ijambo mama wawe. Ijambo rya kabiri udakwiye gutinyuka kubwira mama wawe, ntuze utinyuke kubwira mama wawe ngo ati mama wowe urashaje, ubona abandi ingene bambara. Iri jambo rizomubabaza kuko rizamwibutsa ibintu vyinshi yigomwe canke ibintu vyinshi yatanze kugira ngo wewe ugere aho ugeze, ushobore kuboneka yuko uri n'umusirimu. Azokwibuka ivyo yatanze kugira ngo wewe ushobore kuba uwo uriwe uyu munsi. Rero numubwira ijambo ukabimubwira nyene umengo uriseriye nyene washavuye, iki kintu kizomubabaza ko azokwibuka ivyo yaciyemwo vyose kubera wewe, bimushengure umutima. Birashoboka yuko ashobora kuba ataguhaye amafaranga kugira ugere aho ugeze, ariko ugasanga ni wa wundi arara gusengera buri munsi kugira ngo ushobore gutera imbere. Rero niyibuka amajoro yaraye asaba Imana kugira utere imbere, ukaba warateye imbere, none ukagutanguye kumubwira yuko yambara nabi canke atameze nk'abandi, iryo jambo rizomukomeretsa umutima. Kumbura ariko uramubwira ko ashaje, ahubwo bizotuma asaza cane kurushaho, usanga agwaye n'ibindi bigwara utazi iyo biva, ariko kubera amajambo gusa wamubwiye. Ijambo rya gatatu udakwiye gutinyuka ngo ubwire mama wawe ni kubwira mama wawe ngo mama waranyikiye ubuzima. Kumbure kubera atagutwaye kwiga kw'ishure kanaka ukiri muto, canke hari ikintu mwigeze kuba mudahurizako canke ukiri umwana muto, hari ahantu washatse kuja ariko arakwankira, arakubuza, hanyuma wabona abagiye ugasanga barateye imbere, nawe ukaca utangura kubwira iri jambo mama wawe umubwira ngo mama ngwiho ataba wewe ngo ubu nanje mba narateye imbere nk'abandi. Reka ndakubwire, ikintu conyene umuvyeyi yima umwana wiwe ni ikintu adafise, kandi nta muvyeyi n'umwe abaho atifuza yuko umwana wiwe abaho ubuzima bwiza, atifuza yuko umwana wiwe atera imbere. Nimba vyarashitse nawe suko yabishakaga. Ikindi naco, umuvyeyi akwima ico adafise, kuko ico afise aba ari ic'umwana. Rero ntuze umubwirire ijambo, kubera yuko uzamwibutsa vyinshi, yibuke amajoro yaraye, yibuke amadecision yafashe, usange ariko yicwa n'agahinda avuga ati je kubera iki nafashe ziriya ngingo. Usanga amakosa yose ariko ayitako kumbure atari wewe, bitume arara adasinziriye, kandi umuntu ageze mu myaka y'ubukuru akarara adasinziriye kubera ivyiyumviro bimuviramwo ingwara, kandi birangira nabi cane.
Ibi bizonatuma yibona nk'aho atari umuvyeyi nk'abandi, bitume yishidikanya avuga ati burya jewe meze nk'abandi canke ndi umuvyeyi nk'abandi, usange biriko biramucanga. Ijambo rya kane udakwiye kubwira mama wawe, ntuzutinyuke unarimubwire, ni ijambo rivuga ngo imisi yose ntabwo wigera unyumva wewe. Iri jambo si vyiza na gato mu matwi y'umuvyeyi canke mu matwi ya mama wawe. Ati kubera iki rero? Buriya mama wawe ameze nk'amazi kuri wewe. Mama wawe niyo muntu wenyene azofata isura y'ikintu carico cose urimwo. Bivuze ko mama wawe mu mafuti, mama wawe mu munezero, mama wawe aho uzoba uri hose azoba ahari kandi yishushanya nawe. Bivuze ngo mama wawe ameze nk'amazi. Nutera imbere mama wawe niwe azotangura guserebura iterambere ryawe. Rero reka gutinyuka kumubwira yuko atakumva. Yego bishobora gushika, ariko uzoraba uburyo ubivugamwo, kubera nubivuga ushavuye uzosanga uvuze nabi, usange uriko kwega izindi ngorane utaruzi nawe. Ntuzokora ikosa ryo kubwira amajambo mama wawe kugira ngo umubabaze. Irindi jambo rya gatanu udakwiye kubwira mama wawe ni ukumubwira ngo ese mama kubera iki utamera nk'abandi bavyeyi. Iri jambo ni ribi cane, jambo ni ribi cane. Ababudisme bizera ko ikintu cyo kwigereranya ari igisuma ciba umunezero w'umuntu. Nimba utangiye kugereranya mama wawe n'abandi, umenye yuko uriko uramwiba umunezero wiwe. Ikintu ukeneye kumenya mw'ubu buzima nuko ari wowe munezero n'agaciro vya mama wawe. Mama wawe akwirata mu bantu, mama wawe yumva anezerejwe nawe canke yumva uri gitangaza mu bandi. Rero mama wawe nutangura kumushira hasi, ugatangura kumwima agaciro, bizogeraho nawe tangura kumva kumenga ntiyavyaye nk'abandi, atangure kwidodomba, usange amasaha yose ariko aridodomba. Rero mama wawe nutamuha agaciro kugira ngo wumve neza ivyo yirata ko bihari, uzoba umuhemukiye, kandi ibi bizatuma noneho asaza. Nagira nkubwire, nimba mama wawe hari imico canke ingeso afise udakunda, hari ikintu canke hari ukuntu ameze utishimiye, yaramaze gukura. Umuntu amaze kugera mu myaka 50, umuntu amaze kugera mu myaka 60, biba bigoye yuko umuhindura imico. Wenda ufise ukundi kuntu wimubwiramo nawe n'umuntu akuze agahinduka, ariko ureke kuca umubwira nabi canke umubwira amajambo akomeye, kuko ushobora gusanga uriko urashengura umutima. Kandi umuntu yamaze gukura aba afise umutima nk'uw'umwana, afise ivyumviro nk'ivy'abana. Ijambo ryose umubwiye aryakira rigashika ku mutima. Rero ntuzukore aya makosa yo kumubwira ibi bintu. Mwakoze kunyumviriza. Jewe wumva ni Roy Juif kuri Juif FG. Mubandanye mukora subscribe kandi abantu mwandanye muduha like, duhure mu kiganiro gikurikira. Murakoze cyane.